ico gihe namahunda kwivuga yari umugabo wanje ico gihe twara fiance naye ngiri kuri université niwe yabimbonye ko ivyo bintu aravuga ati le peu que tu sais genda uyisangiza abandi hari abantu ivyo bintu babikeneye kandi bari prêt yo kuguha amafaranga en échange ati kandi ndazi nawe yaratanguye kuguruka mu mutwe abona abantu muri entourage yiwe bangana babakobwa babikora kandi bikabazanira amafaranga nkeneye kuronka une histoire umukiriya umwe akwega uwundi bavuge naka yahereye aha naho yari muri classe sociale kanaka kuko ico n'ikindi kintu abantu bakunda kwihendako arambwira ati okay genda ubikore ntiyumva deja ngene mva muhira ngiye gukorera 10,000 uko niyo natanguriyeko ntiyavyumva kabisa yavuga ati donc twe turagiye mu rubanza wogiye gukorera 10,000 ntinonega papa tini wabimbwiye hakiri kare kandi vize abakiriya namaze guha rendez-vous sivye cyane yitwa muescro ku makiyezi n'urugo nta ntamba mibyazanye ndamubwiye ndiko ndasuka mutoya wanje tugomenya ko suka mona nyene hanyuma acambwira urane ngo ivyo bintu ngo kumenga ngo tubimenyereye ngo kubakobwa bo mwisite ngo mu Giti ngo vyagushikiye gute I was like bon none kuva ryari umwuga w'umuntu umwe kumenya gusiga uwundi no kumenya kwisiga wewe biratandukanye nka jendi inzobe gusiga umuntu yirabura urumva ko ari ikindi cigo kumenya ivyo ukoresha kuko ntaheza asa na jewe ifo kwa begwa mbwa ukwiwe nanje nkabigukwanje umwana wo mu Giti canke umwana wo mwisite hari ivyo tutarekuriwe gukora n'ivyo turekuriwe gukora mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye waba uri mu gihugu cacu ciza cyo Burundi waba uri muri diaspora atandukanye Amerika, Canada, Australia ndetse n'ahandi hatandukanye reka nihanganishe abari ku musego abagwaye abari mu bihe bitari vyiza hariho nabandi bari mu bihe vyiza abo nabo nkaguma ndababwira ati mugume musenga Imana mwabantu ni musenga Imana iyo ubonye ari vyiza mu buzima iyo ubonye ubayeho neza naho nyene kubishima Imana ni kuvuga uno munsi rero nongiye gusohoka muri studio bugira kandi muri gwa rugendo rwo kubazanira bamwe mu bantu bavyita gute bavuga kwihangira imirimo ego jewe musanze mumenyereye ni Raja iyi ni Buja Town TV nkuko bisanzwe kuri mushasha adukurikiranye rero no munsi ndi kumwe burya hajya babita gute ni présente akazi musanzwe mukora umumaquilleuse coiffeuse umumaquilleuse umuntu ajejwe ivya beauté ego niwe turi kumwe no munsi ariko araza kwipresenta ego turabakiriye amazina yanje ni Nishimwe Erwan Nolwen nkuko yabivuze Raja nkaba ndi umumaquilleuse coiffeuse muri salon yiwanje nkaba nkora n'ibindi vyerekeye la beauté na mode en général n'ibintu bindyohera nkunda gukoreramwo ubu nkaba ntanguye no kuza ndatanga ama formation ku bantu batandukanye bashaka no kwiga aka kazi nanje nkora ndumva ni intambwe nziza ugezeko aho uri kurafasha n'abandi na cane cane muri rusange none uno munsi Erwan umuntu atazi Erwan ashaka kumumenya Erwan ninde sinzi Erwan ninde no entrepreneur n'icambere ko bariko barankurikirana ngira nico baba bakeneye kumenya hanini umutangura ndumu entrepreneur bavuga yihangiye umurimo cyo kintu mu Kirundi kiracagoranye ndumumama ndubatse ndumugore mu rugo umumama w'abana 2 ego burya hariho inspiration zimwe mukunda gutanga bivanye n'ubwiza muba mufise reka ndabwita ubwiza kuko
mwe mutanga ubwiza muri make. Ego turajuta ko ibintu turahafina sinzi ngene kivuga mu Kirundi. Muraryohora. Ego turaryohora. Mwe muraryohora mu gihe umuntu abasuko yishakiye mukaryohora nyene kuri wa mubiri wiwe. Ubuto bwanyu bwawe bumeze gute Hwana? Ubuto bwanje ego novuga yuko ubuto sinovuga nkiri mutoya gose ivyo mu myaka mfise nk'imyaka 10 navyo no kwibuka mugabo ntanguye guca ubwenge ni kuvuga muri primaire gatonya ngiranje nko muri secondaire niho natanguye kumenya yuko ibi nkora ubunye ari ibintu nkunda cyane neza cyane kuko natanguye nsuka abatonya banje ndabisaba abavyeyi nti hakuja kuri amahera. Wow. Zana agenda basuke revre nkacamara imisi 4 ndi ku mutwe wiwe gushika naho n'umuvyeyi tubipfati none umwana doshobora no kuja gutembereza susiga ipande c'umutwe mugabo urumva ico kintu co kubona yuko no mara amasaha ndi ku mutwe w'umuntu kandi nkabikora neza kuko ndabikora presque neza nkabaje babicamwo donc babironkamwe amafaranga yego kandi ntawanyigishije nararaba nkabimenya ushima ko bari ikintu kiri muri jewe cyaba ari ikintu kiri muri jewe narabiraba nkabisubiramo ico gihe cose mama yewe yaradutwaye muri salon novuga ko je ko aba ari ukwibutu kurabagene babikora pana kubaza sinanabaza mugabo naca ndabisubiramo nkabona ndabishoboye. Wow. None uvuze ngo ntaho wabyize gutu no musuri professionnel biratangaye. Namavuga ko ndi autodidact ni kuvuga umuntu yigishije mu Kirundi. Umuntu yigishije ni kuvuga yaragize ama recherche yiwe ku bintu bitandukanye. Ego. Mugabo urumva jewe ni muri domaine ya beauté hanini. Narigishije nararondeye ama video atandukanye ama tutoriel kuri YouTube. Mugabo novuga hanini ko ubusanzwe bifisemo talent. Ubusanzwe bifisemo ingabire. Yego. Kubera hari abantu benshi n'abariko baradukurikirana bashobora kuvyemeza. Hari abantu benshi baraba ajya ama video yo kuri YouTube. Mugabo bigahera vraiment ni ikintu bagikora. Ariko kugira ushobore kugisubiramo atamuntu yakoretse ati fata brosse gutya, fata crayon gutya. C'est que uburi umuntu ico kintu kiri muri wewe. Gitemba muri wewe vyoroshe. Gitemba muri wewe vyoroshe kandi biba binafatanye n'impano yawe. Impano exactement. Je nuko vyatanguye. Ndabibona nkara utu video naho to bari utu video tw'amasegonda ngaha nkabandiza ati kumbe rero ujya muntu murambona mwibarabara ibintu bimeze gutya hanye biba vyagenze gutya. Ego. Hanyuma experience naco ni ikintu gikomeye ntugire ngo mbashitse ngaha gutyo nyene ntavuka rimwe ya yuzuri ngo ni kuvuga yuko experience yaratumye mbuwo ndiwe. Gukora umuntu umwe babiri batanu mu myaka 7 maze ni kuvuga yuko nagiye ndabona abantu batandukanye type de pose zitandukanye zigira iki nico ufite kiguha forme kiguforge nk'umu professionnel. Wow. Uno munsi rero uri mu rugendo rwo kwitwa maquilleuse aho mu maquilleuse professionnelle peut-être de formation ubwo niko rugendo ndimo. Sinon je suis déjà maquilleuse. Bon, je suis déjà maquilleuse. Mais urugendo gwitwa yuko naba ntanguye ubunye ni hanini muri formation. Kuko sindabikora je nyene sishobora kubikora je nyene. Donc ndigisha nka sharing ma connaissance. Bakandiha bien sûr. Kubera ndazi ko hari abantu bacha batangura kwandika muri commentaire no kunyandikira ngo dukeneye ngo duhe ubumenyi sizi yabikura. Mugabo urumva no kuvyaza umusaruro ikintu cose Imana yaguhaye urumva ntiba yaguhaye iyo talent kugira uyibike iraguha kugira ego uyisangize n'abandi mugabo uyivyaze n'umusaruro. Vyaje gute wewe kugira utangure kumva ubutangura ino business no kuvuga uravuye muri vyandi byo kwigisha wavuze ko ufise n'impano y'ivyo kuririmba ariko utabandanije ariko vyaje gute kugira umve nyene wotangura gukora nko mu entrepreneur nkuko bavuga mu entrepreneur hajya entrepreneur nko mu entrepreneur nkuko vyaje gute biravuye hamwe mu rugo ku bavukanyi icyumviro caje gute?
kuva kera jewe novuga ko namye ndi umuntu akunda kwibera muka boîte kiwe. Sinari nugurutse cyane ku bintu byo hanze, ku bintu byo kuboneka nk'ubu muza mukangirisha interview. Siko byari bimeze ubwa mbere. Umva j'étais encouragée. Ico gihe namakunda kwivuga yari umugabo wanje ico gihe twara abafiance naye ngiri kuri université. Niwe yabimbonye ko ivyo bintu aravuga ati le peu que tu sais genda uyisangiza abandi, hari abantu ivyo bintu babikeneye kandi bari prêt yo kuguha amafaranga en échange. Ati kandi ndazi nawe yaratanguye kuguruka mu mutwe abona abantu muri entourage yiwe bangana babakobwa babikora kandi bikabazanira amafaranga. Ico gihe nitwari benshi, ico gihe nibari benshi bobo. Ico gihe hari nka babiri nibo twitwa ko vyari vyitegerezo vyacu. Hanyuma arambwira ati umviriza genda nabajya anye bararonka nawe bari 20000 ku bantu bangahe genda bagenda. Hanyuma aranyakuhaja ico gihe namayira yarafise ko investiza muri business yanje. Mugabo arambwira ati ivyo bikenya nyene ufise tuduhera dukenya dufise reka tudushiremwo tugure dukenye dutangure. Hagati aho umuvyeyi wanje wewe yaze yambwiye ati ukore mu Kirundi duhari ukore n'utuntu dukenya duhari kubera ikije utombwira utokwandika plan d'affaires nziza hanyuma nkaguterera nka muri business yawe. No yaha namanebuka ikintu namubwiye ngo mandagisubiramwo n'abantu ni moi je prépare une histoire derrière. Sindiko ndondera aba investisseurs baza gucyo nyene nkeneye kuronka une histoire umu client umwe akwega uwundi bavuge naka yahereye aha naho yari muri classe sociale kanaka kuko ico n'ikindi kintu abantu bakunda kwihendako. Arambwira ati okay genda ubikore. Ntiyumva deja ngene mva muhira ngiye gukorera 10,000 uko niyo natanguriyeko. Ntiyavyumva kabisa. Yavuga ati donc twe turagiye mu rubanza wogiye gukorera 10,000. Ntinonega papa tini wabimbwiye hakiri kare kandi vize abakiriya namaze guha rendez-vous sivye cyane nitwa muescro ni kandi si 10,000 nari ntanguye kuzandagenda nkora nka batatu banga ni 30,000 uko ngiye gukora batatu. Agaca yumva yuko iyo 30,000 atayomba nicaye muhira neza cyane. Agaca zarandeka kubyerekeye ivyo bya classe sociale sinzi ko mwa mufise ikibazo bijanye. Nico nyine peut-être haraza kuba peut-être encouragement après uko encourage aba jeune mugabo kuri ico cha classe sociale de ku mwana twiganye yigeze composer une question ari umuhungu. Haje umuhungu wari kwandikira nyene ngira kurondera ntumbaza. Agasharambwira ndamubwiye ndiko ndasuka mutoya wanje. Tugomenya ariko sukamona nyene. Hanyuma acambwira urone ngo ivyo bintu ngo kumenga ngo tubimenyereye ngo kubakobwa bo mwisite ngo mu Giti ngo vyagushikiye gute. I was like bon none kuva ryari umwuga w'umuntu umwe aho uvuze guteka nta ba chef cuisine bakomakomeye bo muri aya mahoteli canke iki bajya abazungu duhora tubona za cafe goma bakora iki baba chef cuisine canke biki ko mama tuzi yuko twebwe abantu hari abazungu duhora tubaha un peu plus de considération. Est-ce que umwibaza ari mu gikoni yasho yamwishe yagize iki? Nta mwuga mubi uba ni nta mwuga wa classe kanaka cyangwa quartier kanaka ubaho ngo mwuga wo mu bana wo mu Giti n'umwuga wo mu bana ngo none ngo wengo ivyo bintu vyagushikiye gute ni je navyisanze ngo nukuri ntushima nta nuwo mwize ntiyaje no kunyigisha. Wow, wamwishinyisho nziza arico kibazo abantu benshi tukunda kugira wanashima mufate mu bajene benshi ngo jewe ngo nduwa hariya sinokora bino na biriya aho nyine uraduhaye umuco none bon famille warushatse kubisigura gatonya utangura baravyumvisemo barabikunda canke watangura banka ho ku ruhande rwa famille bavuga ati wewe uri kuradusuzuguza wa mwana. Effectivement nivyoroshe buryo umwana agomvye kwitwa ngo
ariko aravola de ses propres ailes ntibyoroshe kuko urumva ubwa mbere utanguye kubibwirwa n'abagenzi je nta bagenzi nari mfise nico citsa nta bagenzi nari mfise nari kuba narabaye décourage ego umva nahise uyu fiancé we waguma nyankuraje kandi niyo bigira kubera amafaranga yambarira ati nta muntu yicaye abaho tangura gukora n'ukuri kuvukiri kuri université n'atacubuze na papa wakiguha ya mahera ya bus akiguha ya mahera ya argent de poche tangura gukora ntiyari kwarondera ibindi vraiment ego hanyuma kujanye na famille nayo nyene ntiyavyitaho cyane kuko byaba ari ibintu byo muri weekend non plus nari impevye ishure kugira nje kubikora ikibi nuko ubona ko umwana n'ishuri arihevye ngo agiye kubikora byari ibintu byo muri weekend mugabo nko kintu kijanye na sécurité mama niwe twakunda kubipfa pana cyane naho nyene mugabo byarashika tukabipfa akambwira ati we bazoguhamagara bagira bakugirira nabi bazoguhamagara bagira bakugirire nabi kuko nk'ubu ibintu by'ubwicanyi byasaze dufate hatuzomva umuntu yiciwe muri no quartier utaziti donc barashobora kuguhamagara bagomba bitwaza ivyo wanashaka ari ibintu bapfa n'abavyeyi bawe ugasanga birabaye donc nivyo yambwira mugabo Imana yarakinze nta vyabaye quand même ego kandi vyaratumye iyo experience nkuko nabivuga ubunye mu kugenda naho umuntu naho nti déplacer ndungitse mu maquilleuse quand même baramurira iyo déplacement et je m'assure yuko agenda uko même à l'intérieur du pays turabarungika wow intambwe nziza bakagenda ba représenter van ego entreprise ego bakagenda hanyuma tukiyasura nyene ko byose bimeze neza ego Imana nayo ikahaba neza cyane kuko n'Imana ifasha ubifashije rimwe ni kuvuga udakoze Imana ntizogufasha we rero mu ntango warakoze tukiraho utangwe gukorana no mu fiancé wawe muracari muri fiançailles ariko arakwankuhaje ikiriko kirantangaza mumaze kubana ni kuvuga mwabanye utaratangura gukora neza sinzi apana kubana kuba ba fiancé ntituba tubana kuba turi kumwe ego ni kuvuga yatangwa kwankuraja mukira ba fiancé muri fiançailles harageze cyagiye muragize mariage rero urabandanje urabikora nico nshaka kukubaza narabandanije ndabikoraho urumva yaratanguye kuzararonka uburyo buke ego aranyugururiza ikibanza muri ville arambwira ati ubu rero tugira tubigire professionnel ntuzuraja mu mazu y'abantu koko kwamo wagiye mu bazu baguhamagara weekend kandi burya iyo umuntu yihaye standard kanaka ego ntibamurondera bari bo bose no mu kumurondera baca bavuga ati reka turakudeplacer reka turakugira iki donc ico yaragikoreye ko turarondera ikibanza muri ville gitoya mba ndakoze jenyene baratanguye gukora ndi jenyene wenyene uratanga urakora ni kuvuga aho nyene niho nshaka nivuga uratanguye gukora ufise urugo sivyo watanguye gukora urafise urugo kandi biracari bimwe byo kwirondeza reka ndabivuga uko iyi business ku makiez n'urugo nta ntamba byazanye oya na namba vyazana kubera nakora muri weekend toujours ico nkora ivyo dukora byose nga ni ibintu bikunda kurondegwa mu mwanya kanaka mu masaison amwamwe kandi imisi imwe wow nk'ibyo bya maquillage urumva bikora basohotse ni kuva kenshi usanga ari jeudi vendredi samedi ego komeza donc ni twari uko nta ntambamye rimwe yo kuvuga hama ico gihe nkitangura nakorera kuri rendez-vous ntivyari bwa ibintu naho nyene nkuko bavuze ngo kwirondeza ngira sinari bwa bitawuri sinari bwa jijuke ko wewe n'umumonto wanje bon monto hapana mu kazi ni navuga gute numunanya kunda kunyankuhaje cyane kandi akabinyigishako nkuko umva ati udakoze ntakaje genda utonde twarabipfuye igihe ambwira ati genda utonde muri ville kuko nabaje badandaza impuzu za Parisien na village ntawe babahanye rendez-vous mbwa uyo munsi arashobora kuza akirigwaho ukazubona umuntu yavantuye gutyo nyine aje kumushorera ibintu ati dongo nawe genda utonde byagiye biraza buhoro buhoro byagiye biraza buhoro buhoro aho n'umugabo yaguteye intege cyane biragenda birakura gushika no munsi aho turi rero no munsi mu kintu ndiko ndasa nanje nk'ugushimira ko cyane n'urugendo rw'ubumenyi ufise uno munsi uri kurashaka guhereza abandi bimeze gute
Novuga ko bimeze gute navuga ko bimeze gute byatanguye yego mbonye ko ntashobora kwikorana jenyene navuga nti reka ndondere uwo dukorana mugabo iyo dukorana yego n'ubu niwe nabamvuga nti ni wowe ubishingire nahe nyine wakoze kurusha abandi bose yaramaze nk'amezi 8 atondi wanje araba ivyo nkora atakora ku muntu atana kimwazi no nivyo yarazi namubwira nti we ntavyutse ntibibaze kubizi kuko intango yo kuyeberwa niyo nyene yo kubona kubizi donc uje ngaho ugira jewe ndakwigisha nuvuga ndaguforoma kuva ku cambere gushaka kuko nico cyatuma ufite ntashaka gukorana nabandi navuga nti umuntu andondera arondera kuboko kwanje ya touch yawe wabayikane touch yanje none bigenda gute ugira uhe touch umuntu kuko ico twaragipfuye n'umugabo ndamubwira reka ndacocatsa bikora kumwe je ntabikora naga nti arambwira ati rero wewe biragupfanye kuko nuzopfa uteye imbere wewe n'amaboko abiri yiwawe ntuzoshobora kugera kure okay candatora une décision plutôt une solution quand même ndavuga nti reka rero umuntu wese azitwa ko ajeje gukora iwanje ego adoteza ko afite touch yanje rero uwa mbere ça pas été facile pour elle kubera iyo touch namwigisha yaratonda naramukubita ku maboko ubu mu nyuma yarakuze niwe yitwa ko akuze mu bandi bose muri uyu mwuga mu bo twitwa ko dukorana niwe amaze igihe acambwira dutanguye kuzana abandi bashasha niwe yambwira ati ubu rero ndatahura igituma washaka no kunkubita ati kuko jewe nawe numvaho nosara ati umuntu akora umuntu amasaha ngahe ntavyo numva urumva nk'ibintu vy'ivyo donc elle a compris mugabo yaramaze amezi yicaye vraiment bavuga gute muri football bande touche bench yaguma urabibona bakaza abakiriya ngo rero n'umunyeshuri wawe ntego umva deja abakiriya bamaze aho ni guhomba kuko sinazana umuntu abizi je wanje ntawe ubizi abaho naje ubwi wanje ndaciga niko ndakubwira ntavyuzi kuko naje ubwi wanje ntavyo sivuga ngo ntavyo nzi wemerwa n'abandi mugabo ndabona ko hakiriyo amagap manini yamfise donc mu gihe witwa ko uje witwa ngo urabizi ntavyo buzi rero ndakubwire icara ngaho ndakwigisha ngene tiro crayon yiwacu bayikora ku buryo twese tuzoba dufise standard ni kuvuga standard haje ntavuge ngo shaka naka ngo niwe ngo agira neza ikinye kurusha ikindi no ivyo nivyo ntashaka vraiment donc ndafata umwanya wo kumufoma no mu kumufoma wewe niwe yamfashije no gufoma abandi kuko wewe urumva yaronse une bonne base hama après ico nkora sinzi ko no kwa avance ubunye en temps réel nico nari nshaka gushikaho ubunye mu gurecruter durecruta quand même abantu bafise base kuko ico gihe narabizi yashu rwose navyo twopfa uno munsi urahejeje kutubwira ku bijanye n'urugendo ukuntu watanguye ufise umunyeshuri umwe rero uno munsi mu vyo narimaze imisi mbona harimo ikintu uri kurategura ikintu uri kurakora kijanye na formation uri kuragira appel yabushaka kwigisha nka kujya nyene watanguriye ku muntu umwe n'abandi bahereza ubwo bumenyi wavyumviriye gute ico cyumviro caje gute apart yo gutangura ku nibaza abantu uri kurahereza appel sabo uzokoresha ngaha oya sabo nabashaka kuvyiga bisanzwe nabashaka kuvyiga icyumviro rero caje gute kugira ushobore kuba ufasha abandi nkuko icyumviro kiza bivanye na demande yego uko bagusaba ngo wigishe ati mbe ukabona ubu message buze uragwamwo ati mbega nta maformation ubugirisha ntiwigisha abandi ibintu nk'ivyo n'abandi bari hanze bakatwandikira ngo ese ntutanga amaformation en ligne yego izo formation rero zitanga en ligne canke oya en présentiel bica bigenda duha umuco kugira n'abariko barakurikirana duha umuco abashaka kuza bariko baradukurikirana umva bavyipfuza hasabwa iki bigenda gute hasabwa yuko twandikira ico ni cambere tukababwira ibisabwa vyose ubundi natanguye avec maze igihe si formation yanje ya mbere ko ku myaka nk'itatu nayo maze kugisha ama formation nk'atatu nyene
mugabo ubunye nagomba kuza ndabigira régulièrement ni kuvuga une fois au moins les 3 mois nagisha formation mugabo natanguye formation yabashaka kuvyigirira kuko nabonye ariyo demande d'office abashaka kuvyigirira gute ni kuvuga kwisiga bonyene apana une formation professionnelle burya hagiye biratandukanye kubera kumenya gusiga uwundi no kumenya kwisiga wewe biratandukanye wow nka jendi inzobe gusiga umuntu yirabura urumva ko ari ikindi cigo kumenya ivyo ukoresha kuko ntaheza asa na jewe ifo kwa begwa mugabo ukwiwe nanje nkabego kwanje formation professionnelle yoyo imara umwanya munini kandi saba buryo bunini birumvikana kubera n'ikintu nawe uzobugiye gukora kikuzanira amafaranga rero novuga ko ari ivyo natanguye avec une formation yitwa self makeup classes niyo maze igihe nkora yo kwigisha abantu kwimakiya bonyene kuko barabisaba barabisaba nayo nyine ariko uracayitanga ndibatse niyo ntanga no muri ino minsi le 20 niyo nzotangura niyo yitwabonye niyo yafisha amarero kuri formation professionnelle ku bazoshaka kwimaki no kumakiya abandi bizogenda gute nivyo kwigira ko kubera naje ntavyo ndatorera neza gupanga ntavyo ndapanga neza mugabo urumva nivyo l'année prochaine uko biri kose uko biri hanageze imbere hana ni cyo twavuze l'année prochaine naho ba muri janvier azobari l'année prochaine mugabo urumva c'est une formation sur une longue durée en fait ni nkuko uri kunagira na stage abari stage bien sûr mes clientes mumbabarira cyane gira ni exprime mumbabarira gatoya bampermete kwiexprima nta mu stagiaire hazobakorako ça c'est vraiment de la maison jewe ntavyo ndibuka ko ari umuntu yambajije kare ati none nusanga hari abatabimetriza n'abandi babimetriza kurusha abandi ndakubwira ni uzobona gukoze ko jewe nuko uzi ko namaze kumwapprove kubera uwundi abari ku bench nta gukorako par contre ariko ariga yemerewe gukora twebwe twese tuhakora nta kibazo arashobora kutwigira ko dusa ugutandukanye dufisa amapo atandukanye dufisa amata atandukanye hashobora kutwigirako canke nkamurondera n'abandi bo hanze baza kwagusa bakabigirako neza cyane mugabo urumva ntaza kwigira ku muntu kwa mama ariko naturiha amafaranga ivyo soyez sûr turaba professionnel aho tugeza mukiriya n'umukwe cyane ni Van Buren in the fashion isanzwe irikira bikora neza mu gisagara ca Bujumbura ndaza gushiramwo address yanyu muri commentaire abakeneye kubarondera kugira bazabarondere batanga ubwiza mwabantu mwe yambujije kuvuga ko mutanga ubwiza batanga ubwiza umuntu abasanzwe abufise bararyohora imibiri y'abantu ku buryo usanga umuntu ari nk'umugeni ho usanga bisa neza cyane gose turanasokoza afite maquillage gusa ni beauty ni kuvuga yuko dukora mu mutwe mu maso ku nzara yego numva no gusokoza inzara byose barabikora kandi babikora neza rero ni muze tubitura yego karibu cyane Rwane arabizi kandi afise n'abantu babikora bari professionnel cyane numwizerwa cyane gose mu vyatumye rero tunamushikira kwa kugira twumve intahe yiwe y'urugendo rw'ivyo yakoze n'ivyo yabaje gushikako hagati aho hari ikintu nama nkunda guca nsozereraho ni kuvuga ibigano vyacu bafise abantu vyigisha bamwe bibatera n'intege hariho benshi mu bigeme hariho benshi mu reka mfatire cyane ku bigeme umuhungu arashobora kumuma gusiga abantu yego narimenyere ni nkuko bazati none umuhungu arashobora kuba umuginekologe nibo buzuye kandi nibo babikora neza byo umuhungu abikora nshaka kuzamurondera bariho nturatubata ndazakubaza ni bake mugabo bariho kandi babikora neza cyo ntangaza cyane ariko gusa ni bon ni byiza ndabikunze ariko gusa muri rusangi mu bajene turakeneye impanuro zanyu Rwane
ni igiki uhanura ugwaruka apana ko yoba umakiere cyangwa umakiyeze no gukora n'ibindi basi muri rusange ugwaruka rudashaka gukora uno munsi ko twumvise wafite na université okay rero kandi muri université sinibaza ko wize byo kumakiya oya sivyo wize oya management so uno munsi rero uri muri makeup rumakiyeze dushaka impanuro kugwaruka uno munsi bavuga ati ngoya sinokora bijya ubwa mbere batanguvuye iby'amakara y'amafamiye ariko uno munsi kugwaruka yaba umwana wo mu giti cyangwa umwana wo mu isite hari ivyo tutarekuriwe gukora n'ivyo turekuriwe gukora tubwiye novuga yuko atamwuga mubi uhari atari uwo kuroga mugabo hacajamwo n'ibindi kameme byo kwidandaza nko kudandaza mu sinibaza yuko vyonya ari ibintu umuntu yojamwo mugabo ikintu cose ukora n'amaboko yawe yeah of course kikakwinjiriza kikazana kikagaburira kuko niyo uri kurakora ikintu niyo uri kurakora ikintu ntiwiyumvire kuri wewe wenyene jenga jewe nkitangura urumva sinari mbona peut-être iyo ndiko ndaja canke nikora ntari bwaheze université nabona yuko nzosaba akazi nko muri banki kanaka neza cyane nabona umenga ni pastor mugabo maze kubona neza go definition nk'icara nkabona iyo ndiko ndaja ko ari kure yuko naje nshobora kuba muri abo bagaburira imiryango ucubona ufite ikintu Imana yashize muri wewe yuko ari ikintu kidasanzwe donc nakazi uzavuga ngo ni kabi naho ko guteka ko gukora hari abantu bafise impano zo gukora utuntu tuntu nyene ugasanga ari debrouiller mu tuntu aragukoreye nk'ikidede mu kintu utazi wewe utabona yuko gishobora gutoka noneho dufatiye ku kantu ku bintu bisanzwe izi ntebe twicayeko ikintu cyose hari umuntu yiyumviriye aragikora umva utaje mu bye araba kubaza kugira iki ntuzotinye ugikora vuko ari ikintu kikuzanira quelque chose kandi ejo hirya ejo ntuvyumvirire hasi gusa ikindi gihari mu nibaza mu bajeune nukwiyumvirira hasi kora ikintu cyose à l'excellence si tu es kwanza serveur ahantu gikorera l'excellence numenya abantu iyo bavuye nkuko bavuga ngo ibintu n'abantu mugabo ntumenya uwo muhuye agutuma peut-être ushobora kujeha nk'ikintu gikomeye ciwe akavuga ati uyu muntu n'umwizigirwa cyane niki bihera muri akurumva mutuzi duto nitwo turavuga ha mutuzi two amaboko natwo nyene ukadukora l'excellence kugira ube rurangiranwa wubakisha izina cyo hirya ejo nawe kubera urazi ko ansatama umuntu uzobikora uri wenyene nivyo byashikiye nisanga mfise demande nini ntashoboye guserva jenyene kandi urumva uri umwe ugenda unyaruka bavuga ngo seul on va plus vite mais turi kumwe dushika kure neza cyane rero nivyo mpanura abajeune ubu gikore à l'excellence hamumenye ko ejo yeje uzobera umugisha abandi abagukorera amafamiye y'abagukorera n'abariko barabeneficia kuri aya maproduit yawe canke ama service c'est pas juste toi et ibintu ukuramo non iyumvira imisi yose aho ushobora gushika neza cyane no gushika nabandi impanuro nziza cyane aho aduhanuye kubijanye no kwiteza imbere mu bitandukanye atari gusiga abantu gusa ndabisubiyemo kandi mu mice yose igize umuntu igize umurundi cyangwa umurundi kazi turahamagariwe kutishimira hemwe bivuga ati ngo dufise amashuri tuzakora mu biro je nivyo nkunda kubwira abantu benshi batandukanye ati gute wizera ko écoute ibiro vyaruzuye ntakurumva ko nako ibiro vyaruzuye tout comme najenga anye ndiko ndakeye naho kakiri gato nk'ubu par exemple nta bakozi mbutse abaza basaba akazi vraiment ndashaka kukaba mugabo ntako mbona nobaha kuko ndabafise ifu rero gukeya nabo bandi bariko baraza bashasha bakeye kugira abandi bazoronka aho baca kugira nabo nyene baduke donc ntawo hari ubundi bavuga mugabo ngo twese nitwa aba entrepreneur
reka ngwe ngaruke none abo bakozi bazoca bavahe. Yego umugabo ni nzira. Twese nitwa ba entrepreneur ariko turashobora kuba ba entrepreneur batanga ubuzi. Yego. Ico kintu kora cyuma. Oya sinibaza karuka. Muri sosi hari abandi birigo bakora à l'excellence gukorera abandi. Cenda bazi nuko nase kumusita aca yiyumva ni yarabi kiganiro. C'est une personne ari proche moi nkora nkunda kwimubwira nukuri il sert les autres à l'excellence. Ariko ivyiwe no ivyiwe arabikora mais quand même ivy'abandi aranka yuko kandi muri uko kwizegwa kwiwe nukuri afite igikundiro ku bantu nico nikindi kintu gituma na wa mu entrepreneur niyo ni entrepreneur yego niyo nindi ngabire novuga niyo nindi ngabire twese ntushobora kuba leader ya des followers mugabo bavuga ngo muri chaque follower muko Miles Monroe abivuga neza hariyo umuliter mu follower wese hariyo umuntu ashobora kuba umuliter yego mugabo hari abakenera inzira hari abakenera ko babereka inzira hari ababanza guca mu ma entreprise atandukanye kugira bazoko entrepreneur un jour bagaheba ubuzi nta bantu bumva bariko baraheba ubuzi ati je naratoye le sens de ma vie reka ngende gukora nanje vy'iwanje ndabashimiye cyane mwarampaye akazi iki bakeneye habanza guca nkaje ivyo ntivyambayeko ntawe ndaje gukorera atari stage ntawe ndaje gukorera ngo nicare navuye urumva kuri bande de l'école de l'université nja muri ivyo umugabo wanje yarashatse ko ndondera akazi kenshi vraiment tunamushimira cyane kuko no musi uri kurabera icitegereza abandi biciye muri we yarashatse yuko ndondera akazi umugabo mu nyuma arabona ati uyu mudamu hari ukuntu ivyo bintu ntavyo yokora vraiment ni ibintu vyo murisha reka guma akorera muri yangabire yiwe yego aba ariyo akuza neza cyane nico niciza ukibona mu muntu abavyeyi muri ko murankurikirana canke abana muri ko muradukurikirana muza kwereka abavyeyi muze kwereka abavyeyi ntibaba fate kuko umwana ashoboye simvuze ngo ahebe ishure naje n'umuvyeyi ntavyo noshima kubera muri Afrika biragoye nta mashuri dufise ikintu kanaka umwana w'umuzunga yiyumviriye jo football bazomushira muri école ya football non seulement mwigisha football mugayi kamwigisha n'ibindi vyigwa nimba ari fort en maths hazo ari prof wa maths muga quand même na entraînement ya football ntazoyireka ino naho tu choisis c'est soit iryo shure canke ivyo bindi navyo nyene ugacubija muri illettré ce qui n'est pas bien hazoba gukengegwa hazoba kuti exprime mu rurimi kanaka hazoba kuvuga ngo uryanye ngo ntiyize nico iyo ni estime nasho nyene ku muntu kukiremwa muntu irakenewe novuga rero nti umwana abonye emission abwira umuvyeyi amufashe kwekilibra yego équilibre mu mwanya utari w'ishure bikore je ndafise mutonya wanje akora ngaha yego ndamuhaye akazi mugabo hari umuntu iswe papa wanje bakirikora arabana urutsigitsura mugabo ni kubera mu ishure biba vyitwa ko atabitora nkuko abavyeyi babishaka muga nta kibazo umwana atabitora nkuko bishaka mufeze avance ntaco bukebuke muri aya mashuri aheze muga aheze umushigikira yego kandi mureke muri temps libre nko muri vacances nibamubaza abageze yuko atonda ngaha wow winyina agatonda elle a 17 ans aratonda ngaha kandi arabikora neza nk'abandi bamuruta neza cyane yego reka tugushimire cyane Juan murakoze hamwe navuze menshi reka tugushimire cyane uratubwiye ariko gusura babwiye abumva nibumva urabumva birenge nibo barigwa je ndakunda umuntu icyazi agihereza abandi sivyo kubera ko bajya abandi imigisha uri kuraronka no munsi si wowe wenyine uri kurayisabira hariho benshi rero wafashije niki kiganiro kirazavugira abo gifasha ku buryo baza kugushimira iyo abumwe canke babiri barahagije reka rero dushimire buri wese yafasha akanya kiwe keza ko kudukurikirana turabashimiye cyane neza cyane nk'ibisanzwe yari Buja Town TV rero je nkunda kwihanganisha cyane abagwaye canke baba bari mu bihe bitameze neza ndababwira ati bihangane Imana irababona abari mu bihe byiza navyo nibakomere hamwandanye basenga Imana ubuzima bubandanye babyiza reka rero dushimire uwo muntu adahengeshanya kutuba hafi no kudushigikira reka nongere ndabipfurize nibihe byiza muri rusangi
mugire ibihe byiza n'ibikurikira byiza. Bye bye. Bye.